Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera yarifadikanije n'abenegihugu bo muri komine Isare intara ya Bujumbura mu birori vyo guhimbaza umunsi wahariwe amakomine kuri uyu wa gatatu Nyandagaro umwaka wa 2024. Uwo munsi ukaba wabereye ku mutumba Nyarumpongo zone Rushubi. Mw'ijambo ryiwe yamenyesheje ko komine yateye imbere ngo bituma abavuka komine biyumvamo koko ari abavuka komine kuko kera atariko vyari. Ku kibazo c'ibarabara Asrida ritarengana neza umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Sinzohagera agira ati: ingorane si ibibazo ndakunze kwivuga, ingorane abantu bari hamwe turashobora kwitorera umuti. Hari ibibazo bijanye n'amabarabara mwabivuze, ibarabara rya Asrida ni barabara by'ukuri twese turagishinga, mbere ni barabara muri make rifise kahise ku buryo ryategerezwa kuja mu mabarabara yubaka, kandi turazi yuko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ibijanye n'iryo barabara abifise kumuzirikana. Mu bikorwa by'inama nkenguzamateka mperuka mu biganiro twari kumwe n'umushikiranganje ajejwe inyubako, namusavye yuko amabarabara nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagemerera bene gihugu boyashira muri programa iri rya Sida naryo ririmwo, mu kurindira ko bayishira muri kaburimbo bakaba barazana amamashini bakashiramwo laterite turayifise ngaha muri komine yacu, gutyo rikaba nyabagendwa, hama rigafasha cyane abene gihugu baba baronse umwimbu kugira ngo bashobore gushora umwimbu wabo aho bawujana kugira ngo bashobore kugurirwa. Yaciye asaba abavuka komine kugwiza umutima w'urukundo bagashigikirana. Nsabe abavuka komine tugwize umutima w'urukundo, tubandanye dukundana, dushigikirane, tubandanye gufatana mu nda. Nubwo numvise by'ukuri inkuru itaryoshe nyakwa Mustanteri yashikirije y'abantu bavuka muri no komine bakigendera mu bintazi by'uburozi. Je nama nibaza ikibazo kimwe, burya umuntu aroga aribaza yuko nawe umunsi umwe azopfa, hanyuma jewe undoze ukazoca usanga nagiye kugutegurira ikibanza ko nzokwakira, nkaca ndakubaza ati burya wandoze wibaza yuko utazonsanga ngaha. Naco gituma vy'ukuri hari ibintu dukwiye kubavanura navyo, nk'uko yabivuze, kuroga ntabwo ari umwuga, nukujakarira ishetani. Uburundi bwifashe ntitwifuza abantu mwe nabo, turifuza abantu bakora amaboko mu mpuzu bagakora by'ukuri. Umugisha w'Imana ngo nta mubabaro iwutangana, Imana iguhaye umugisha nta mubabaro iwuzana namwe. Rero dukundane kugira ngo nanone duhindure ingendo, ibyo bintu tubireke, tugwanye akarenganyo ni kabi. Bavuga komine tugwanye akarenganyo ako ko bakazananye hose, kwandika abantu aho nikora ugasanga bari kwandika abagore babo, ugasanga bari kwandika imiryango yabo. Ibyo n'akarenganyo nyakubahwa Mustanteri nawe musangiye kuturongora muri no komine, tugwanye mwene ako karenganya ko karababaza cyane kubona urakene gushigikirwa atari bari karashigikirwa, ugasanga umufonctionnaire wa leta niwe yanditswe kuri liste batronka imfashanyo. Ivyo by'ukuri n'akamaramaza, ibyo rero tubigwanye twivuye inyuma, tubigwanye by'ukuri. Abakene gushigikirwa bashigikirwe, yego, mugabo abandi nabo dukura amaboko mu mpuzu dukore. Tugomba kubaka ikomine ikomeye irashe, ni muze by'ukuri tugwanye akarenganya karababaza. Burya batarakurenganya ntumenye uburemere bwavyo. Muri ivyo birori Mustanteri wa komine Isare Gilbert Niyonkuru yaramenyesheje bimwe mu vyaranguwe nk'amafaranga yinjiye muri komine mu mwaka wose agera ku miliyoni 726 ibihumbi 420 n'amafaranga 566 ayakoze mu buzima bwa komine agera ku miliyoni 325 ibihumbi 703 n'amafaranga 912. Mu iterambere rya komine hakoze amafaranga angana n'imiliyoni 440
148 ibihumbi amajana 235 n'amafaranga amajana 841 harimwo n'amahera ya fonike. Mu vy'inyubako rusangi muri komine Isare harubatswe ibirasi 18 ku mitumba ya Bibare, Nyarukere, Isagara hamwe n'ibindi vyasanuwe ku mitumba itandukanye. Harabandanijwe hubakwa inyubakwa y'amanama n'igikoni ca kijambere ku nzu y'ingenzi ya komine. Aha rero bagashimira na leta kuko yaterereye. Harubatswe n'ikibanda mu isoko ya Mucungwe. Harubatswe n'umugende w'amazi bafashijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu Amazi Water, Hamer na Avedeke. Harakozwe n'ibikorwa rusangi vyo gusibura amabarabara, guhimiriza abenegihugu gukingira ibidukikije n'ibindi. Mu vyo gushigikirana harafashijwe bantaho nikora, haranatangwa inka zigera ku majana 864 n'umwavu n'imbuto biciye mu mugambi w'igihugu PRRPB n'ibindi. Ku bijanye n'igwirana ry'abantu, musitanteri wa komine Isare yamenyesheje ko havutse abana bagera ku 314, abafuye nabo bagera ku 167. Musitanteri niyo nkuru yaramenyesheje ko bahuye n'intambanyi mw'irangurwa z'imigambi. Rero intambamyi ntizibura. Twariko twakoze vyinshi cane, mugabo ibibazo vyabaye ibibazo. Navuze ikibazo cane kijanye n'ino kinagi bitoro. Byaraduhungabanije cane kuko nabo bene igihugu bakenera twishi ngaha. Kuko umuntu amaze kuba yarimye agashora ngakaburuza kubitora nahone aca homba. Hageze n'amakori ntumutoza. Amakariyeri yoyo asana yugaye. Mugabo uko bigenda ko twashimira abakozi ba komine ko murumva ko twaragerageje twashobora gushaka urugero twaturo ku mwaka wahera n'ahatakanuka ari cyane twarengejeko. Hanyuma ubwe n'abafasha mugambi y'iterambere sikirenga. Mugabo tugashimira bene igihugu bacu ko bamaze kubaboko mu mpuzu bakumva yuko amazi masabano atamara imvyiro. Harabaye n'ibindi bikoresho twaraturonka, oke twasha kuronka amafera beton, tukaronka amasima, tukaronka amabati, bigatuma abene gihugu basahiriza gusa mu bijanye n'ivyo bindi babikenewe. Niyo twarabikenye. Bica bituma tuzakora byinshi cyane. Ibirori bikaba vyarangiye basangirira hamwe mu kanyamuneza. Radio television turakunda cyane.